Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Kenya urukiko rukuru rwabaye ruhagaritse by'iminsi mike icyemezo cya Sena cyo kuvana ku mirimo ye uwungirije umukuru w'igihugu Rigathi Gachagua. Mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwategetse ko Germain Musonera akomeza gufungwa mu gihe ategereje kuburanishwa ku byaha bya jenoside ashinjwa. Imvura ikabije yaguye kenshi muri Afrika y'Uburengerazuba na Afrika yo hagati mu mezi make yashize yateje imyuzure yagize ingaruka ku bantu babaregwa muri za miliyoni n'imirimo yabo irangirika. Tuyafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10. Amakuru yose ku buryo burambuye ni mukanya ni Nahira Dukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umwe mu bayobozi bakuru b'umugwi Hamas yemeje ko Yahya Sinwar yapfuye, ariko avuga ko urwo rupfu ruzoha inguvu uwo mugwi. Sinwar yishwe kwa gatatu kandi umwirondoro wiwe wemejwe ejo n'igisirikare ca Israel, aho no musi cerekanye idonido y'igikorwa yaguyemo. Ni inkuru ya Wild Davis mwumva mwijwi rya Siriake muhawe nayo. Avugira Idoha aho abategetsi ba Hamas bari mu buhungiro, icegera c'urongoye umuhari Khalil al-Hayya yavuze ko naho Yahya Sinwar yishwe, Hamas izobandanya urugendo rwo gushika ku vyipfuzo by'abanye-Palestine. Abandi bategetsi ba Hamas n'abashigikiye uwo muhari muri Iran bavuze ko Sinwar yapfuye nk'intwari kandi ko yapfuye ariko ararwanira ku rubuga rw'intambara. Ivyo bitandukanye n'ibivugwa n'igisirikare ca Israel kivuga ko Sinwar n'abandi bagwanyi ba Hamas babiri biciwe mu karere ko mu manuko bwa Gaza kegereye ahatowe ibiziga bitandatu vy'ingwati za Israel mu kwezi k'umunani. Mushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giorgia Meloni yavuze ko inteko zagiye mu butumwa bwa ONU bwo kugarukana amahoro mu bumanuko bwa Libani zikwiye kongerezwa inguvu. Mu rugendo ari mu Beirut, Meloni yashimangiye ko kwibasira inteko za ONU ari ikintu kitemewe, inyuma yaho ONU yagirije inteko za Israel kurasa ku birindiro vyabo. Ubutaliyano bufiseyo ingabo za baba 1000. Igisirikare ca Israel cari cahamagaje kare brigade y'imbangukira gutabara mu buraruko bw'igihugu kugira bihe inguvu ibitero ku mugwi wa Hezbollah. Igisirikare cari casubiye gutanga yandi mategeko kubaba mu bumanuko bwa Libani baburira abantu bo mu ducimbiri turenga 200 kuva mu mihana yabo. Perezida Biden ari mu biganiro i Berlin n'abategetsi bo mu Budagi, Ubwongereza, Ubufaransa bavuga ku njyane zo muri Ukraine no mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Mu nama yagiranye kare n'umukuru wa leta y'Ubudagi Olaf Scholz, Bwana Biden yavuze ko ari nkenegwa kongereza imfashanyo y'igihugu ca Ukraine mu ngwano igwana n'ingabo z'Uburusiya no kongereza inguvu z'amasoko ntanganguvu imbere y'igihe c'imbeho nyinshi. Bwana Biden yise iyicwa ry'umukuru w'umugwi Hamas Yahya Sinwar i Gaza nk'ibihe by'ubutungane, ariko avuga ko ibi bishobora kuba kajiko kurondera inzira iganisha ku mahoro. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Ikigo cigendereza cyo muri Korea y'Epfo kivuga ko Korea ya ruguru yafashe ingingo yo kurungika ingabo 12,000 kuja gufasha igihugu c'Uburusiya mu ngwano burimo n'igihugu ca Ukraine. Igisata ca leta cigendereza ci Seoul cavuze ko Pyongyang yatanguye kurungikayo zimwe muri izo ngabo. Kivuga ko ingabo zakabuhariwe ziri mu zarungitswe kuja gufasha Moscow. Mu ndwi iheze Volodymyr Zelensky yavuze ko abakozi bo muri Korea ya ruguru barungitswe mu turere twigaruriwe two muri Ukraine. Ibiro by'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Kremlin byarabihakanye
bivuga ko ibirego nk'ivyo bisa nk'amakuru y'ibinyoma. Ibiganiro n'abanyamakuru cabereye i Bruxelles, umukuru wa OTAN Mark Rutte yavuze ko adashobora kwemeza ayo makuru. Kuri ubu rero aho duhagaze ni uko tutakwemeza amakuru avuga yuko abanyakoreya ya ruguru ubu bari mu ntambara nk'abasirikare, ariko birumvikana ko bishobora kuzahinduka. Kandi ibyo ari byo byose, nubwo Koreya ya ruguru yaba itari ku butaka ku rugamba, itera inkunga mu gukongeza intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine uko ishoboye kose, hamwe na Irani n'Ubushinwa, birumvikana rero n'Uburusiya. Mushikiranganje wa mbere wa Pakistan Shehbaz Sharif yasavye Perezida Biden kubabarira umugore w'umunyapakistanikazi amaze igihe kirekire afungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azira kugerageza kwica abasirikare b'Abanyamerika muri Afghanistan. Mwikete Bwana Sharif yavuze ko igihano cahawe Dr. Afia Siddiqui mugasho vyagize ingaruka ku magara yiwe yo mu mutwe no ku mubiri, yarasanzwe atameze neza. Dr. Siddiqui ni umuhinga w'ingwara zifata imitsi yo mu bwonko, yafatiwe mu ntara ya Ghazni yo muri Afghanistan mu bihumbi 2008 mu bihe bitavuzwe ko rumwe. Yakatiwe gufungwa imyaka 86 na sentare New York mu bihumbi 2010. Abamushigikiye bavuga ko ari umwere. Sentare nkuru yo muri Kenya yahagaritse ishigwaho gicegera c'umukuru w'igihugu mushasha inyuma y'umunsi umwe inama nkenguzamateka itoye kubogoza mu mabanga Rigathi Gachagua. Iyo sentare yavuze ko kumubogoza ku nguvu vyateje ibibazo bikomeye bijanye n'ibwirizwa nshingiro, kandi ko umugwi w'abacamanza uzosuzuma ubwo rubanza mu ndwiza. Bwana Gachagua yari yagerageje kubuza gukugwa mu mabanga. Yise iryo bogozwa ku nguvu ryiwe ko ayitotezwa rishingiye ku mvu za politike, ariko ivyaha vyo kubiba amacakubiri y'ubwoko. Abashingamateka bo muri Kenya bari batoye kare ku bwinshi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Kithure Kindiki y'icegera c'umukuru w'igihugu mushasha Jacques. Urakoze Nina Iradukunda. Reka dutangirire ku buryo burambuye kuri iyo nkuru Nina hamaze kutugezaho yo muri Kenya. Muri Kenya rero sentare nkuru yabaye ihagaritse by'iminsi mike ingingo y'inama nkenguzamateka Sena yo gukura icegera cy'umukuru w'igihugu Rigathi Gachagua mu mabanga, ariko iyo ngingo ije inama nshingamateka yamaze kwemeza uwagenwe na Perezida William Ruto kugira ngo asubirire Gachagua. Mu icyo ryakeye niho rero inama nkenguzamateka yari yatoye gukura Gachagua inyuma yo gukurwaho amaboko n'inama nshingamateka. Gusa Gachagua ntiyashoboye kwiregura ku byo yaregwa kuko yaciye agwara ku munota wa nyuma. Ni inkuru ya Prime ku Magenge i Nairobi. Muri iyi minsi mike habaye vyinshi mu bisa no kwiruka n'umwanya mu gukura Rigathi Gachagua ngaha bakunze kwita Rigiji mu mabanga yo kubicegera ca Perezida William Ruto. Mu masaha yitereye y'ijoro ryakeye niho abakenguzamateka bemeza ko bamukuye kwa maboko. Ivyo babikoze ariko Gachagua atashoboye kuza kwiregura ku vyaha yagirizwa. Byari bitegekanijwe ku muhingamo, ariko umushingwamanza wa Gachagua atavuga yuko yarwaye ajanwa mu bitaro. Abakenguzamateka ariko batoye kwemeza kubandanya igikorwa cyo kumukura ataronse ako kanya ko kwiregura. Yagirijwe ivyaha 11, ariko inama nkenguzamateka yemeje 5 birimwo kurenga ku ndahiro no kubiba amacakubiri. None sentare nkuru yabaye irahagarika iyo ngingo y'inama nkenguzamateka gushika urubanza rwumvirijwe kwa 24 uku kwezi, n'umugwi w'abacamanza uzoshingwa n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa. Gachagua abicishije kumwunganira mu mategeko yabajije igituma ariko harashirwa igihutihuti mu kumukura no mu kumusubiriza. Uno nyine inama nkenguzamateka igiheza kwemeza yuko imukuye, Perezida William Ruto yaciye agena uwo yifuza ko amusubirira, umwigisha wa kaminuza akaba asanzwe ari n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Kithure Kindiki. Inama nshingamateka ica iramwemeza. Naho vyanyarutse uko umukuru w'igihugu amategeko amuha iminsi 14 yo kugena usubira muri ico kibanza, inama nshingamateka nayo ikabifise iminsi 60 yo gutora imwemeza canke imuhakana. Gushika ubu hari inyandiko 4 zimaze kurungikwa muri sentare zisaba guhagarika ikurwa rya Gachagua.
Gacaguwa abaye wa mbere akuwe n'inama nkenguzamateka na nshingamateka mu mabanga kuko atagicana uwaka n'umukuru w'igihugu. Perezida William Ruto nawe nyene yabaye icegera c'umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta mu myaka ya nyuma y'ikiringo ca kabiri ntibari bagicana uwaka, ariko we yagumye mu mabanga gushika gihere. Gusa ico Uhuru yakoze yaciye yanka kumushigikira mu kwitoza mu matora yahavuye atsinda haraheze imyaka 2. Pwimende ku magenge, BBC gahuza miryango, Nairobi. Dukomereze mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwategetse ko Germain Musonera akomeza gufungwa mu gihe ategereje kuburanishwa ku byaha bya jenoside ashinjwa, ibyahawe ahakana. Amezi ashize hari 2 uyu wari umuyoboke ukomeye wa FPR atawe muri yombi. Uyu mugabo yari ku rutonde rw'abadepite ba FPR ariko hatabwa muri yombi mbere y'umuhango wo kurahiza inteko nshingaamategeko nyuma y'amatora yabaye muri uyu mwaka. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Ni icyemezo cyatangarijwe mu cyumba cy'urukiko cyarimo abantu bake cyane, impande zibura nazo zikaba zitahageze. Ubushinjacyaha nibwo bwagejeje ikirego mu rukiko busaba ko Musonera akomeza gufungwa kuko iminsi yari yakatiwe y'igifungo cy'agateganyo yari yarenze kandi butarashobora kumugeza imbere y'umucamanza ngo aburane mu mizi. Umwanditsi w'urukiko yemeje ko Musonera akomeje gufungwa kugira ngo ibimenyetso bikenewe byose biboneke. Ubushinjacyaha buvuga ko butashoboye kugeza Musonera mu rukiko ku gihe kuko hari ibimenyetso bwasabye guhabwa na Minisiteri y'Ubumwe ariko bikaba bitaraboneka. Ibi bikubiye mu manza 3 zifitanye isano na jenoside uyu mugabo yaburanye mbere kandi akazigirwaho umwere. Aha ni naho uyu mugabo atsimbaraye kuko inshuro zose yemeza ko yagiye afungwa akarekurwa nta cyaha kimuhamye. Ku ruhande rwa Musonera asaba kurekurwa agakurikiranwa ari hanze. Avuga ko ubushinjacyaha butamushaka ngo bumubure kuko atuye ahazwi. Ikindi ngo yakoze imirimo ikomeye yahawe n'ishyaka FPR abereye umuyoboke akaba atari kuyibona yaza kuba yarakoze ibyaha nka jenoside. Musonera yari umuyoboke ukomeye w'ishyaka riri ku butegetsi FPR ndetse yari no ku rutonde rw'abadepite bagombaga kurihagararira mu nteko ishinga amategeko iherutse kurahizwa. Gusa hasigaye umunsi umwe ngo umuhango ube. Musonera yatawe muri yombi aregwa kugira uruhare mu rupfu rwitwa Kayihura Jean Marie Vianney wiciwe i Nyabikenke aho yari ageze ahunze ubwicanyi bwo mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha buvuga ko yishwe atanzwe na Musonera kuko yari afite ijambo rikomeye muri aka gace kandi akaba yarishwe asohowe mu kabari k'uyu mugabo. Musonera yemera ko yabonye Kayihura koko mbere y'uko apfa ariko ngo nta bubasha yari afite ku bari bagize igitero cyamutwaye kikamwica. Naho ku bubasha avugwa ko yari afite, Musonera yemeza ko yari umuturage usanzwe utagira ububasha ku bicanyi. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango, i Muhanga mu majyepfo y'igihugu. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Imvura ikabije yaguye kenshi muri Afrika y'Uburengerazuba niyo hagati yateje imyuzure mu mezi ashize yagize ingaruka ku bantu babarirwa muri za miliyoni n'imirima yabo irangirika. Muri Nigeria ibihe by'ikirere bidasanzwe kubera imihindagurikire y'ikirere biri mu kugenda birushaho kubangamira iboneka ry'ibiribwa muri ako karere. Kuri uyu munsi wahariwe ibiribwa ku isi, umunyamakuru wa BBC Azezate Olaoluwa yasuye imirima 2 mu majyaruguru kugira ngo harebe uburyo amapfa n'umwuzure bitera umusaruro mubi. Ni inkuru mugezweho na Mark Niyonkuru. Akazuba kariko karaka n'uruzi ruratekanye mu rugendo rw'iminota 30 n'ubwato ugenda mu itongo rya Memafwa hanze y'igisagara muri leta ya Adamawa. Mwitongo jiwe Mema rigiriwe hariko araraba ingene ahari mirima yiwe y'ibigori n'imboga bita okra vyononekaye burundu. Yashinda ko kaganina. Aho hose hahora indimo imbere yuko imyuzure itera. Ubu byose byarononekaye. Mutane suna zama ba abinda zasu ci. Mema umupfakazi w'imyaka 55 amaze imyaka 25 ari umurimyi. Avuga ko irima ry'uyu mwaka ari ryo rya mbere ribaye ribi kurusha ayandi yose. Na shekara na abinda yasa Nasinzikajwe n'uruzuba haheze amezi make umurima wanje utanguye kwera haza imyuzure itwara umurima wose. Sinezerewe kuko simfise icyo nzotungisha umuryango wanje. Nakasa najiba dadi.
kuri kilometero 200 uvuye Adamawa muri leta ya Taraba nahuye na Rabwa w'imyaka 36 yaguye itongo ry'umuryango gushika kuri hegitari 30 mu myaka 20. Uyu mwaka yari yizeye kwimbura n'imiburiburi imifuko 1000 y'ibigori yarimye akoresheje ideni rya banke, ariko kubera imvura itaguye iminsi 40 kandi ari mu gihe cayo bivuga ko atamwimbu uzoboneka, ko ideni ritazorihwa, hanyuma kwitaho abantu barenga 40 bamukomoka ko kizoba ikibazo gikomeye cyane. Twariyirije dusangira ibigori n'abandi dushakisha imbabazi z'Imana. Abantu benshi batakaje ibyo bashoye, abandi nabo barihebye. Mu by'ukuri ntabwo nezerewe. Igihe cyose ngiye kureba umurima wanjye ngaruka menetse umutwe, numva ngiye nko kugwa hasi. Ifungwa byinshi zo muri Nigeria biva mu buraruko bushira ubuseruko naho hakava umuceri, ibigori n'imyimbati. Ikirere ataho kigenga ingene gihindagurika muri imyaka iheze carahungabanije ibihe vy'irima ngaha. Imyuzure y'uyu mwaka muri Borno, Adamawa n'andi mareta 27 imaze gutwara amahegitari 500 y'amatongo. Ubwishami rya ONU rijeje uburimyi n'ibifungurwa FAO, miliyoni 22 z'abanyanigeria bashobora kubura amaragamo mu bijanye n'ivyo kurya uyu mwaka. Igitigiri gishobora kwigwiza inshuro 4 gushika mu mwaka wa 2030. Abategetsi mu mareta ya Adamawa na Taraba bavuga ko bariko barashiraho ingingo zo kugira amaragamo ku bijanye n'ivyo kurya. Utwara igisata c'ibidukikije muri leta ya Adamawa, Sadiq Mohamed, avuga ko muri ivyo harimwo ibiterwa vyahinduriwe imero kama, produits génétiquement modifiés mu Gifaransa. The state government have set up leta ya Adamawa yarashizeho umugambi w'amaragamo mu bijanye n'ibifungurwa, n'umugambi sanzwe ndimwo wo guhimiriza abarimyi wongera ukorane n'umugwi w'abashakashatsi muri Ibadan kugira haboneke imbuto zirinda izuba. drought resistant seedlings. Igerageza ryabereye muri Afrika y'ubuseruko rifashijwe na USAID ryarerekanye ko imbuto zirinde uruzuba zongereza umwimbu gushika kuri 30% naho abarimyi bategerezwa kuzigura buri mwaka. Umuzigo wiyongera ku bukene bw'amafaranga basanganywe. Dusubiye mu mirima yabo, Mema na Rabiu barindiriye kuraba ko bazoshirwa muri iyo migambi. Hagati aho bafite icyizere ko umwimbu uzoba mwiza gusumba. Iyo twaronka umwimbu mukeya tuzofungura, kandi inshuti rimwe na rimwe zirafasha. Atana kimwe kibonetse tuzorindira ivy'Imana izoduha. Inkuru ya Azezate Olaluwa mwagizwagaho na Mark Niyonkuru Nkosore. Uyu munsi rero ntago ari umunsi wahariwe ibiribwa kw'isi. Uwo munsi ahubwo wari ejo bundi kwa gatatu ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10. BBC gahuza miryango noneho dukomereza mu makuru y'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza, amakuru y'imikino ndayahera mu Rwanda. Isiganwa mpuzamahanga ry'imodoka rya Rwanda Mountain Gorilla Rally ryatangiye uyu munsi. Karan Patel ufatanya na Kan Tusif baturuka mu gihugu cya Kenya batwaye imodoka ya Skoda Fabia R5 batangiye guhatanira kongera kwibikaho ikamba rya Afurika muri irushanwa ry'imodoka rigomba kumara iminsi 3 rikinirwa mu bice bitandukanye by'intara y'Iburasirazuba cyane mu karere ka Bugesera. Imodoka 23 nizo zihatana muri irushanwa riri ku rutonde rw'amarushanwa atanga amanota y'umwanya wa mbere muri Afurika. Nyuma y'irisiganwa ryo mu Rwanda ku rutonde rw'amasiganwa ya Afrika haraba hasigaye Kenya Safari Rally izaba mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha. Nje mu gihugu cy'Ubwongereza, shampiyona ya Premier League iragaruka mu mpera z'iki cyumweru nyuma y'ikiruhuko mpuzamahanga. Umukino ukomeye urahuza ku cyumweru Liverpool yakira Chelsea, ibindi na Prudence Ngyumva. Tottenham Hotspur izabimbura imikino y'umunsi wa 8 ku kibuga cyayo ejo kuwa gatandatu yakira West Ham saa 6 n'igice z'i London, aho umutoza Ange Postecoglou azaba ashaka kwirinda kubona ibyabaye ku bakinnyi be mu mukino wabanjirije ikiruhuko cya shampiyona igihe Brighton Hove Albion yagomboraga ibitego 2 mu minota 20 kanashyiramo icy'insinzi, nyamara Spurs yari yabanje kwitsinda 2-0.
ni umukino kapiteni Son Heung-min na Richarlison bashobora kugarukamo nyuma y'imvune bamaranye iminsi. Hagati aho rutahizamu Nicolas Fulkrug wa West Ham we aracyari mu mvune afite ku gatsinsino. Fulham izakira Aston Villa i Craven Cottage mu burengerazuba bw'umurwa mukuru ku isaha imwe y'igicamunsi, aho Manchester United izaba yakira Brentford. Nubwo abakinnyi b'umutoza Erik ten Hag batari mu bihe byiza nyuma yo gukina imikino 3 yikurikiranyije badatsinda, Brentford ikipe ihimbwa inzuki iheruka kudwinga ikipe yitwa Mashitani atukura kuri stade Old Trafford mu mwaka w'1937 gusa. Ariko uyu mukino urimo indi ngingo iteye amakenga yongera igitutu kuri Manchester United kubera ko mu mikino 3 iherutse Brentford yafunguye amazamu inshuro 3 zikurikiranyije mu gihe cy'amasegonda atarenze 77. Ni mu gihe ku rundi ruhande kuva iyi shampiyona yatangira imikino yose Manchester United yabanjwemo igitego yarangiye itashya amaramasa. Brighton izerekeza i Newcastle mbere y'uko umunsi usozwa na Arsenal izasura Bournemouth ku mugoroba. The Gunners ishobora kuzakina idafite bamwe mu bakinnyi babo b'ingenzi nka Bukayo Saka, Kai Havertz na Gabriel Martinelli ufite ububabare mu mfundiko. Nubwo umutoza Mikel Arteta yabwiye abanyamakuru kuri uyu wa gatanu ko afite icyizere cyo kuba bagira uruhare mu mukino atemerewe gutsitaramo. Liverpool iyobora urutonde rw'agateganyo izacakirana na Chelsea ku cyumweru kuri stade Anfield. Umunyezamu Alisson afite ikibazo cy'imvune, naho Chelsea izaba idafite Wesley Fofana na Marc Cucurella bahagaritswe umukino umwe. Ni umukino uzakurikira undi wa Wolverhampton na Manchester City kuri stade Molineux. Urakoze cyane Prudence Ngyumva. Nkiri mu Bwongereza, umuyobozi w'abasifuzi Howard Webb avuga ko muri iki gihembwe amakosa akorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rya video rifasha abasifuzi bo mu kibuga hagati VAR yagabanutse ku gipimo cya 80%. Ubu hashize imyaka 5 VAR itangijwe muri Premier League, ariko iryo koranabuhanga n'uburyo rikoreshwa bikomeje guteza impaka zikomeye. Nk'uko bigaragazwa n'itsinda ryigenga ritangaza ibintu by'ingenzi, rivuga ko habayeho gukoresha nabi VAR inshuro 31 muri shampiyona ishize. Mu kwezi kwa gatatu amakipe ya Premier League yatoye ku majwi 19-1 ashyigikira ko VAR ikomeza gukoreshwa. Ni nyuma y'uko ikipe ya Wolverhampton itanze icyifuzo cy'uko VAR yavanwaho. Umukinnyi wo hagati wa Juventus Paul Pogba yatangaje ko atari umuriganya, ariko ko yemeye uruhare rwe mu bizamini byagaragaje ko yafashe imiti yongera imbaraga mu mubiri bigatuma afatirwa ibihano byo kumubuza gukina umupira w'amaguru. Paul Pogba yahagaritswe imyaka 4, yaje kugabanywa kugera ku mezi 18 mu ntangiriro z'uku kwezi nyuma y'uko urukiko nkemurampaka rwa sport rwemeye ko yanyweye imiti yongera imbaraga atabigambiriye. Soreze muri tenisi, Iga Swiatek uyoboye isi mu mukino wa tenisi mu bagore yatangaje ko yishimiye gukorana na Wim Fissette nyuma yo gutoranya uwo mubirigi kumubera umutoza mushya. Swiatek w'imyaka 23 yatandukanye na Thomas Wistorowiski mu ntangiriro z'uku kwezi nyuma y'imyaka 3 atoza umukinnyi w'umunyapolonyekazi. Fissette w'imyaka 44 yanatoje kandi abakinnyi bakomeye mu myaka yashize, umubirigikazi Kim Clijsters ndetse n'umudagekazi Angelique Kerber banatwaye ibikombe by'amarushanwa akomeye. Fissette aherutse gutandukana n'umuyapanikazi Naomi Osaka w'imyaka 26 mu kwezi kwa 9 nyuma yo kumufasha gutwara ibikombe 2 muri 4 by'amarushanwa akomeye. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye. Ndi Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza mijyana. Turakoze Yves Bucyana kuri icyo kiganiro. Reka noneho tukomereze mu kiganiro cyabaza muganga, aho uyu munsi tuganira ku ndwara ya kanseri y'ibere tureba uko yifashe mu gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru Gildas Mpundu yaganiye na muganga Gloria Akimana wazobereye mu bumenyi bw'indwara za kanseri. Kanseri y'ibere irabaho cyane mu Burundi, irahari. Haramaze kuboneka amaka atari make ya kanseri y'ibere, kandi ubwoko bwose bw'iya kanseri y'ibere kuko ziri afise nazo nyine ubwoko butandukanye turamaze kuzibona zose. Hariyo nka kanseri usanga iri sensible ku mahormone ajya umudamu asanzwe aproduiza, iyo ukaba ari ubwoko bumwe. Hariyo n'indi usanga itari sensible kuri izo kanseri, iri sensible ku yandi ma proteine aba yistimula, iyo ikaba ari ubundi bwoko. Ibiharuro byo bifashe gute ngaha mu Burundi? Mu Burundi nta biharuro birakorwa ku rwego rw'igihugu, mugabo nko ngaha kuri Tanganyika Hospital
turafise ibiharuro bimaze kubonekeza yuko kanseri y'ibere ari ya mbere mu bagore dufise ngaha. Abagore kanseri y'ibere nibo ba mbere, harimo abagore, abakobwa n'abagabo barimo. Birateye amakenga kuko kanseri irahari, ni novuga ni nyinshi. Ibimenyetso vya kanseri y'ibere vyo bari ibihe? Ni ibimenyetso bisanzwe umuntu ashobora kwirabira, ushobora kurabisha amaso ukabona yuko ku ruhu ibere ryahindutse inyuma, ushobora kumera nk'ufyonda gato ukabona ko rizana utuntu nambara utuzi canke uturaso. Urashobora guca upalpa kumviriza neza ibere ryose. Y'abagore baje turabereka neza ingene umuntu yiyumviriza, ukumviriza ibere ryose ko atabutirirwa burimwo, ubona dure, ukumviriza no mu kwaha, wumviriza amabere yose, wumviriza mu kwaha hose ko utwo tuntu ataturimwo. Hari n'igihe ushobora kubona kajya kamoko kamera nk'akinjira indani. Ivyo vyose ni ibimenyetso vya kanseri y'ibere. Hariho rero no kumva ubabara, ushobora kuba wumva ubabara. Mbega uburyo bwo kuyipimisha mu Burundi burahari? Yego cyane, uburyo bwo kuyipimisha burahari. Novuga uburyo bw'ibanze busanzwe bwo kubanza gupima ibere en general nka ecography, mammography burakorwa mu Burundi. Hanyuma n'uburyo bwo gupima ingwara ya kanseri nyezina ico twita anapat, naco nyine kirakorwa mu Burundi. Hanyuma hakabaho na scanner zo murabizi ko sangwa zihari. Scanner nayo ikaba idufasha kumenya ingwara aho igeze kugira umuntu atangure kuyivura amenya ati mbega irashari kwibere gusa canke iramaze gutandukira n'ibindi bihimba. Umva rero ubuhinga bwo kuyipima buriho, iyo ecography, mammography, iyo anapad, scanner nivyo dukoresha. Iyo musanze umuntu ayifise muca mumufasha gute? Haca hakurikira iki? Igikurikira ni kumuvura, n'ubuhinga bwo kuvura burahari nabwo nyene. Kanseri y'ibere iravugwa n'imiti yaba chimiotherapy canke hormonotherapy, iravugwa no kwibaga, ikongera ikavugwa na radiotherapy. Mu Burundi imiti no kubagwa birakorwa. Ikidakorwa mu Burundi ni radiotherapy. Iyo nayo hageze ko tubikora abagwayi turabarungika mu bihugu bitandukanye, bakakora iyo radiotherapy hama bakabandanya, tukabandanya ico bita suivi. Hama mu kuvura umugwayi wa kanseri si ivyo gusa vyo gukoresha imiti canke niki, hariho na prise en charge au niveau psychologique, kuvuga kumuremesha, kuvugana na famille yiwe, kubasigurira ivy'ingwara, byose bija muri prise en charge globale ya cancer. Gloria, nibutse yuko mwanonose bijanye n'ingwara ya kanseri, wavuze yuko bishika kanseri ikarenga igihimba c'ibere, mbega ico gihe muca mumufasha gute? Iyo yarenze igihimba c'ibere ni kuvuga ibibaye metastatique igeze kuri stade 4, abasigaye kuyivuza imiti, naho nyene hose dukoresha imiti itandukanye. Amaprotokole ni menshi y'iyo miti ya za chimiotherapy, za hormonotherapy. Hariho n'indi miti myinshi rero iyo ibonetse vuba bita amatherapie cible, ni kuvuga ko basibla akantu kari specifique kuri iyo cancer, kakaba ariko bakorera umuti bagatanga uyo muti. Ego, ni iyihe mpanuro muha abakenyezi n'abakobwa kuri ingwara? Icambere bakwiye kumenya ni ukumenya bo ubwabo ubuzima bwabo ngene bimeze, ingene amabere yabo yifashe. Ni ukuvuga kuza bariyumviriza, bakumviriza ko ata bimenyetso biriyo, bakaraba ko ata bimenyetso biriyo, ivyo babonesha amaso. Hanyuma ica kabiri no kwipimisha hakiri kare, cane cane nk'abamaze gushika imyaka ine wacu nohera kuri 40-50, barategeza gukoresha ico twokwita dépistage systématique. Ni ukuvuga kwipimisha utarabona n'ibimenyetso, umuntu akaraba uko bimeze, ukibaho uzi amagara yawe uko yifashe. Hanyuma no kumenya ko ari ingwara. Ego, hariho ibintu bimwe bimwe bishobora gukorwa kugira umuntu ayikinge. Hariho nka sport, hariho kuyipimisha hakiri kare iyo dépistage, hariho kureka kunywa ibiyayuramutwe vyose, itabi cane cane. Mugabo no kumenya aussi que ari ingwara ifise un côté génétique ihari. Ni ukuvuga rero yuko hariho ivyo udashobora guhindura ku mubiri wawe kugira uvuga ati niko ndayikingira. Muganga Gloria, ndabakengurukiye. Yego, murakoze nawe. Urakoze Judas Yihundi Mpundu. Mu gusoza nababwira ko imvo n'imvano y'ejo ni ku kibazo cy'abana b'Abarundi bamaze iminsi boherezwa mu Burundi bavanywe muri Tanzania, aho bari baragiye gukora akazi ka gahato. N'amakuru yahagarariwe na Prudence Sengiyumva. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango. Ku buhanga bw'ibyuma hari Jonathan.